Ndabaramukije mwese bantu banje, bantu b'Imana bakundwa, ndabakunda bose kandi muri abahezagiwe cyane n'Imana. Uno munsi rero nk'uko twama tubigenza, ni umunsi mwiza Imana yaduhaye ngo tunezerererwemwo, si umunsi uwo ari we wese aca aronka, kuko hariho benshi bifuza kuba muri kino kiringo kuri uno mwanya muga bidakunda. Rero twebwe ko twaronse umwanya mwiza nk'uwunye, reka tubandanye dushima Imana, dukenguruke biciye mu ijambo ry'Imana, hama twongere twige n'ijambo ry'Imana mu kuririmbura, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nitwarimbura ijambo ryayo ku munsi umwanya wose, hama ibyacu biraheza bikagenda neza tukagira amahirwe. Uno munsi rero turavuga ku ijambo ry'Imana riri mu Bami ba kabiri, igice ni ca kabiri, umurongo turahera ku wa mbere gushitsa ku w'18. Ndasoma hama turaza kuyaga ibijanye n'ubuzima tubamwo ku munsi. Igihe Uhoraho yagomba kujana Eliya mu gashururu ngo amudugane mw'ijuru, Eliya na Elisa bari mu nzira bava i Gilugali. Maze Eliya abarira Elisa ati ndasigara hano, kuko Uhoraho antumye i Beteli. Elisa aramwishura ati ndahiye uguhoraho kuhoraho, nawe nyene ndakurahiye sinandukana nawe. Nuko baramanukana baja i Beteli. Bashitseyo abigishirizwa i Beteli ivy'ukuvugishwa baza basanganira Elisa, baramubaza bati harya urazi ko uyu munsi Uhoraho agiye kukwaka shobuja? Arabishura tegome ndabizi, ariko nimupfe gucereza. Maze Eliya yongera kumubarira atenda rero Elisa sigara hano, kuko Uhoraho antumye i Yeriko. Aramwishura ati ndahiye uguhoraho kuhoraho, nawe nyene ndakurahiye sinandukana nawe. Nuko baja i Yeriko. Bashitseyo abigishirizwa i Yeriko ivy'ukuvugishwa baza kuri Elisa, baramubaza bati harya urazi yuko uyu munsi Uhoraho agiye kukwaka shobuja? Arabishura ategome ndabizi, ariko mupfe gucereza. Eliya yongera kumubarira ati ndasigara hano, kuko Uhoraho antumye kuri Yorodani. Nawe aramwishura ati ndahiye uguhoraho kuhoraho, nawe nyene ndakurahiye sinandukana nawe. Nuko bompi barajana, maze abantu 50 mu biga ivy'ukuvugishwa baragenda bahagarara kure aharabana nabo. Abo bompi bagihagaze kuri Yorodani, maze Eliya yabira umutamana wiwe, arawuzinga awukubitisha amazi, aca yigaburamwo kubiri, amwe aja ukwayo ayandi ukwayo. Nuko bompi bajabukira ahumotse. Bamaze kujabuka, Eliya abarira Elisa ati nsaba icyo ugomba ko ndagukorera naratandukanywa nawe. Elisa aramubwira ati ntabara umpe imigabane 2 y'impwemu yawe ngwimbeko. Aramwishura ati unsavye ikigoye, mugabo niwambona ngitandukana nawe biza kukubera bityo, naho nutambona ntibiza kuba bityo. Hanyuma bakiriko baragenda bayaga, bagize batya umukogote w'umuriro n'amafarasi y'umuriro birabatandukanya. Eliya aduganwa mw'ijuru n'agashururu. Elisa abibonye araboroga ati yewe data we, wabereye Abisirayeli imikogote n'abagendera ku mafarasi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze yitantamurira ko impuzu ziwe azigiramwo ibitabo 2. Araheza atora umutamana wa Eliya wamukorokanye, arahindukira ashitse ku nkombe ya Yorodani ahagararaho, yabira wa mutamana wakorokanye Eliya, awukubitisha amazi, aravuga ati Uhoraho Imana ya Eliya ari hehe? Amaze gukubita amazi aca yigaburamwo kubiri, amwe aja ukwayo ayandi ukwayo. Nuko Elisa arajabuka, maze bamwe b'i Yeriko biga ivyo kuvugishwa baraharabana nawe baravuga bati impwemu ya Eliya iri kuri Elisa. Nuko baraza baramusanganira, bakubita inkoro hasi imbere yiwe. Baramubarira bati twebwe abasavyi bawe turi kumwe n'abantu b'inkomezi 50. Nuko turakwinginze reka baje kurondera sobuja, kumbure mpwemu w'Uhoraho yoba yamuteruye akamuterera ku musozi muremure
canke mu mwonga. Aravuga atoya nimubarungike. Baramuzigiriza gushitsa aho vyamuteye isoni, araruha aremera ati nimubatume. Nuko batuma abantu 50 bamara imisi 3 bamurondera baramubura. Bagarutse iyo ari basanga akiri Yeriko, arababarira ati sinababujije kugenda. Aha rero ijambo ry'Imana riratwigisha neza yuko iyo umuntu ashoboye kuba determine canke ashoboye guhagarara ku kintu yifuza canke ashaka, niyo hoza abantu benshi bamubwira ati ico kintu uri kurakurikira sico, nukuri ntavyo yumviriza. Eliya yahuye n'abandi bitwa ko arabavugishwa n'Imana, ndetse bavuga bati twe ibi turabizi, none wowe urabizi. Nawe arashobora kuba azi neza yuko ivyo bintu bihari kwisi, ariko si ngombwa yuko ivyo wonye abandi bumva ko ari ivyo bica bikubako nawe. Oya, Elisa yavuze ati jewe ivyo muvuga ndavyumva kandi ndabitahura, ariko jewe ngumana na databuja, kuko yari afise ico agamije. Iyo ufise rero ico urondera mu buzima bwawe, kenshi kigumeko nubwo hoza amajwi akubwira ati ico kintu naco uzoshikako, ico kintu ntigishoboka. Oya, ntiwumviriza ayo majambo ya benshi. Weraba ico umutima wawe ugomba, ico gicapo ufise cumeko, ukigumeko, kuko ndizera yuko umugabane Kristo afise nuwo kurema. Kristo ni jambo yigize umuntu, ni jambo yaremye ijuru n'isi. Kuko mw'itanguriro turabona ko ngo vyose vyaremwe nawe, ngo mbere na mbere jambo yariho, kandi vyose vyaremwe nawe. Bisigura yuko namba umuremyi wa vyose ari muri jewe, nanje nkaba muri we. Namba nanje ndi Elisa shobora kwikonekta ku mpemu ya Kristo, shobora kubana nawe biciye mu maraso ya Kristo, kuko nizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wanje, hama nanje nkatura ya migabane yiwe. Naje ndashobora kuvuga ijuru ntiribeho rikabaho. Naje ndashobora kuvuga ubutunzi buranzako bukanzako. Naje ndashobora kuvuga amahoro aranzako akanzako. Naje ndashobora kuvuga ikintu cyose nifuza, cyose atana kimwe kivuyemo kandi kikanzako, kubera fise umuremyi muri jewe kandi ndamutekeye. None ndamufise, none wumva ico kintu ntorima ni gito, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko turi utumana duto, kandi yuko Kristo yasize atubwiye yuko ngumwizera wese azokora ibitangaza bisumba ndetse n'ivyo yakoze. Habuze iki rero kugira ngo wewe uno munsi ushobore kubaho, ugaragaza ubushobozi, ugaragaza ubuzima bw'ubushobozi. Tuca twitegereza abo bakiriye Kristo bakamugumya, mbega ubuzima babayemo nubuwe. Kuko hariho abavuga bati ngo abakurikiye Imana ngo baca bakena. Oya kwe, izo nyigisho sizo. Nta muntu yakurikiye Imana yakenye, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ati nta wizeye Imana yasegereje, nta wizeye Imana yabayeho ubuzima bubi. Rero ndabashimiye cyane, ndabakengurukiye kubw'uno munsi. Murakoze gose, murakoze cyane, mwarahezagiwe gose. Shalom.